Kaze mu kiganiro tera imbere. Uyu munsi tubayagira kubijanye n'umunsi mukuru w'amakomine, aho komine Giheta iri mu ntara ya Gitega yashimiye abitanze gusumba abandi mu bikorwa by'iterambere. Muri abo hakaba harimwo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, General Major Varisito Ndayishimiye, yari yateye iteka ivyo birori. Ni no muri iyo ntumbero igisata kijeje kumenyesha amakuru cyo mu bushikirangaji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano caciye cishikira ku kivi, aho koperative Tsinda Amapfa imwe mu zashimiwe isanzwe irangurira imirimo yayo. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yaribukije ko gukorera hamwe mu makoperative vyamyeho kuva kera, ari navyo bita ikibiri. Abakera ngo bari bazi no kubika umwimbu wabo, ivyo bita ibigega, ubu bakaba bavyita amasilo. Mwiterambere uno munsi tuvuze amakoperative abantu barabana mu maso, murazi ko kera amakoperative yaba none ikibiri kwa kuvuga iki? Kandi ubu ntidushaka kwita amakoperative ikibiri, dushaka kwita koperative ubwa tuvuge nk'abazungu. N'amashirahamwe yo gukorera hamwe n'ikibiri, kuko bavuga ko nyamwigenda hatari miri mpeshi. Igihe twagira umwimbu mwinshi w'ibigori, nagira numva bose bavuga murumva rero harakenewe ko turondera bya vyumba bikomeye by'abazungu byo kubika imbuto, byo kubika ibigori, bimwe bitagwa amasiro. Abakera amasiro ntibari bayafise. Ibigega none byari biki? Ibigega s'amasiro. None umunsi byatunaniye ko dushaka ibigega tukabika ibigori ntibibore. Mugabo gashima cyane, nshima ku ntambwe tugezeko. Dufate muri Giheta, ndabona yuko tugeze ku ntambwe nini mu Burundi bwose. Nagira ndabwire hari iterambere ridasanzwe riko riribonekeza, abantu bariko baragaruka ku muzi, ndabibona neza kuko andiho ubu tuba turiko turankinyana, mugabo abantu bariko baragaruka muri bwa buntu bwiza bumeze neza mu gihugu cyose. Ndashima ingene abarundi bariko baratera imbere biteza imbere bonyene. Ndabwire nta minsi ihaciye, hari ku munsi wa kane nagiye kuraba imirima yo mu ntara ya Kayanza, ikomine zibiri gusa. Mugabo naratangaye nsanze hamwe bahora barindira ko imvura itasura kugira barime, cansanga baragomeye amazi ava hejuru ku mitumba, batubagire imigazo ica mu mihana yose, imigende y'amazi. Cansanga imitumba ibiri yose bararimye, bafise amahegitari 30 ku mitumba ibiri, bahora basiza muci. None ubu hose nasanze ari imirima yo ese twagira mu Burundi bwose. None yazara yogaruka, tuzoca tugira umusesekara, hanyuma wa mufuko nawo ucuronka ko zotajaga kw'isoko, rero tuzorya tubimara. Ngo iterambere gifashe neza muri komine Giheta, aho umwene gihugu yatahuye akamaro ko kuja hamwe n'abandi bakungurana ubwenge. Ngo komine kandi irashigikira bimwe biboneka amakoperative, nayo ingurane bahawe na leta y'imiliyoni 10 amakoperative ariteguye kuyisubiza. Iterambere arimeze neza mu komine yacu, aho umwene gihugu yatahuye by'ukuri yuko adakuye amaboko mu mpuzu atakizoshoboka, aho umwene gihugu yatahuye yuko adakore hamwe n'abandi atokora ngo bishoboke, aho umwene gihugu yatahuye yuko kurihimira hamwe, kurima igitegwa kimwe bakakirimira rimwe, bakakirabira rimwe, bituma umwimbo uba mwiza cyane. Iterambere mu Giheta hari rero, haba mu burimyi, haba mu bworozi, aho mbere n'ugwaruka ruja mu mashira hamwe, bavuga bamwe babitangwa n'abashomeri. Iyo bambaye mu Giheta nibakira abashomeri kuko bariko batabura ko kuja hamwe ari itunga ridasanzwe, kuko bagiye hamwe umwe yize ivyerekeye uburimyi, undi akiga ubuhinga, undi akiga ibinabiriya, baraja hamwe nyabuna bakungura ubwenge, hama komine nayo ikacibaba hafi. Nimba bakeneye umurima barimira hamwe, komine irababa hafi, igaheza ikabatuza uwo murima, mbere ikabaronderera amashirahamwe atandukanye, mbere n'abavuka komine
babizi iby'uburimyi n'ubworozi babegera bakabashigikana mbere ikaba ndadodorera ahatandukanye kugira ngo haboneke imbuto za kijambere zirobanuye, haboneke amase, haboneke ibikoresho, haboneke ivyo byose byotuma baja hamwe. Hanyuma rero amanama kaba tukababwira yuko bategeza gushira hamwe ivyo bimbuye, bategeza kubigabura neza, kubitunganya neza, nimba baguranana, nimba ari ugufashanya, bagaheza abo nyene bari hamwe bakabitunganya. Biraboneka yuko vy'ukuri abene igihugu ubu barakanuye barerekana yuko bakorera hamwe kandi ari iterambere ridasanzwe. Mwabonye ko no twabashushimye twahaye ubushimye abo bagiye imbere y'abandi, abo berekanye ico bamaze, abo berekanye vy'ukuri yuko no bita yuko ari nk'ikiyo berekana abandi, ari kugira ngo vy'ukuri berekane uwo muco, hanyuma abandi baheze bakurikire hama iterambere rishware ikomine mbere rishware n'igihugu cose. Amakoperative yifashe neza cyane. Hari amakoperative usanga huriye nk'abakenyezi kujya nabivuze, usanga huriye mu gwaruka, hari n'amakoperative nk'amasangwe usanga huriye nk'abanyamutumba bose aho baja hamwe, hanyuma kujya nabivuze bakagira uburimyi, bakagira ubworozi, hama natwe tugahe tukakurikirana ingene bariko baritunganya. Biribonekeza yuko ayatari make yiteguye kuzosubiza ijyangurane kuko baratahuye neza yuko atari ingabire, bataye ko ari ingabire, bataye ko ari ingurane, bataza gusubiza kugira ngo abandi nabo bashikirwe. Nivyo ubunenge ntibubura, aho usanga hamwe na hamwe usanga kumbure hariho abavyifashemwo nabi, aho usanga kumbure canke kumbure bararimye hama hakabura uzuba ugasanga umwimbu umeze neza, aho usanga baragize ubworozi ugasanga ivyo bikoko bitewe n'ingwara, ariko si heshi abo nabo turabegera tugafashanya nabo ingene bazotegereza kuriha iyo ngurane, gutyo n'abandi bose bashikirwe hama komine izose neza, izogira imeze neza. Ishirahamwe Tsinda Amapfa ni ishirahamwe riri ku mutumba wa Gasunu muri zone ya Kiriba, ni rimwe mu mashirahamwe ubona yuko akerebutse cyane. Ni ishirahamwe ntuzogwihwera menya yuko kuri uwo mutumba ari muci canke ari mu mvura canke hari ibintu vyumye, ibintu vyama bihari. Mbega ukeneye ikigori umwanya wari wo wose, namba ari mu mvura namba ari muci, ico gora kironka kigori gisoromwe haba hari ikindi kiri hagati haba kindi kigitegwa. Vyumvikana yuko hama hariho ivyimburwa umwanya wose. Imituko navuga ibigori, nari kuvuga n'imboga, nari kuvuga n'ibindi bitego bitandukanye, aho by'ukuri uhishikiye urabona yuko hasa n'ugwatsi rubisi, hateye igomwe. Abene igihugu baho by'ukuri barakerebutse, abene ngo muri koperative barakerebutse, aho rero baheza bagagabangana ivyo bafise, hanyuma umusesekara bakashora mu masoko, bagaheza kandi ayo mahera akongera akagaruka akarira amashure y'abana, akagura impuzu, bakizuganya mu rugo. By'ukuri nishira hamwe ryatubera akarorero, kandi hamwe umuntu yoja kwarahura ubwenge yobona ko by'ukuri ari shiramwe iteye imbere kandi rikora, kandi ubona yuko n'umwimbo umeze neza cyane. Urongoye umutumba Muremera akaba no mu bashimiwe amenyesha ko mu vyatumye baronka ako gashimwe ari ibikorwa batunganya bafatanije n'abene gihugu. Kumbure nanje nacumviyeho kuko kenshi hari aho usanga iyo umuntu ari karakora ngira ngo abamubona nibo bihuta kubona ivyo ari karakora, mugabo jewe rimwe na rimwe nuko mu bikorwa njejwe nk'umukuru w'umutumba, nuko mu bikorwa bimwe narashoye no gushinga urunani rw'abadandaza kugira ngo aho usanga abandi bahunga gutanga amakori n'amatagisi, mugabo abadandaza bose biyegeranirize amakori, hanyuma bongere bamenye yuko amatungo cyangwa amakori n'amatagisi ari iterambere rusangi bituvako bikongera bikatugarukako. Hanyuma kandi si ivyo gusa, nuko jewe keshi ndakoresha kwitanga ngashiramwe abanyambakumi, abanyagacimbiri kugira ngo ingo zose dushe kuzikontora kandi tuzishire ku bikorwa by'iterambere. Ivyo rero bituma kenshi twebwe n'agasabuni komini duha vy'ukuri yo na karonse bajya batanu twese tujya hamwe tukagasabikanya. Hanyuma kandi ikindi mu bikorwa ntunganya, jewe nkorera kuri planification y'amezi 3, turategura ibikorwa ku mutumba, hama amezi 3 aheze tukongera tukarimbura ivyo twakoze, bigatuma dushobora kubona nihe twagize intege nke, ni igiki cyabitumye. Hama rero burya kenshi umuntu kwisuzuma nivyo bituma abona aho yo kwinegura. Jewe rero ikintu nyamukuru nuko natahuye ko kuja hamwe nk'umurongozi w'umutumba hagati yanje n'abene gihugu ndongoye no kuja inama n'ingingo, nivyo bituma umutumba wacu uguma uwa karorero. Mu myaka 2 heze naheruka no kuronka agashimwe
k'umushikiranganje ku bijanye n'ivyo guhanira agateka k'abakenyezi murumva iterambere ryose turagerageza kuryita. Ku bijanye n'uburimyi murabona muri kino gihe ko intumbero y'uyu mugambi wa leta mvyeyi ushira imbere uburimyi kandi uburimyi bwa kijambere. Ubu rero natwe turi ku kivi aho tumaze guca imikobeko hafi ibirometero birenga 10 n'ubu tukaba turi ku kivi kandi tukaba turi mu bambere. Turafise rero ahantu turiko turagerageza ku mutumba munini cyane turiko turaca imikobeko, hanyuma kandi turiko turashira hamwe amatongo kugira ngo cyane cyane ubuhinga bwo kurimira hamwe turabe ko bwotera bwiyongera. Ndetse na jewe ndashinga intahe ubuhinga bwo kurima ikigori nkurikiza impanuro bwabaye bwa mbere nshobora kwimbura itoni y'ibigori muri uyu mwaka. Nico gituma hajya kubura indongozi ari vyiza kubaka rorero muri intumbero kugira ngo umupfuko wose uronke amafaranga n'umuntu uronke icutamira. Nanje n'ukuri nico nashize imbere kandi biranteje imbere, nico gituma ntashobora kuba umukuru w'umutumba nanye ntafise aho nikora. Ivyo vyaranteje imbere, ndakura ikinga ubu naraguze pikipiki ndubaka inzu nziza kijambere. Vy'ukuri ndavuga nti kuba indongozi si vy'urondera ahubwo no kubura umuri kugira ngo abandi bose urongoye bagufatire kwa karorero. Muri iyo mikobeko nukuvuga ko turiteguye cyane, turaziwe bwa mbere hoho mu ntumbero ya leta ko muri ukwezi kw'icumi atagitungwa kizosubira kuja hanze. Ivyo twarabimenye rero. Iyo mikobeko aho imvura igiye gutasurira twiteguye guca dutera ku bwatsi, ndetse si iyo mikobeko gusa twofatira ko nk'akarorero, ahubwo turiko turahimiriza amanama turiko turagiraho atamwene gihugu n'imiburiburi yosigara indibiro ziwe zitaciye imikobeko kandi zidateye ku bwatsi kugira ngo ibitungwa byacu bize bironke nico bishobora gufungura. Umwene gihugu ari mu baronkejwe agashimwe akaba anarongoye koperative Tsindamapfa aratubwira uko yiyumva, agira ko ashimira na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ingene yahimirije abene gihugu ngo bitabire kurima muci. Byukuri bampaye agashimwe, baduhaye agashimwe ka koperative Tsindamapfa. Nukuvuga rero agashimwe kugira tukaronke nuko twagiye imbere abandi kugira ngo duteze imbere ibi bintu mubona by'uburimyi n'ubworozi. Twaragiye imbere abandi, turahuza abantu batandukanye. Nukuvuga koperative turamashira hamwe atatu yiyunze aja hamwe, nayo bwa mbere yaramashira hamwe be n'ama FFS. Cyo gituma twabonye tuti twokwama hahandi ko turiko turakora dutera imbere, reka tugire twiyunge cyo tugira koperative, cyo tuyiga koperative Tsindamapfa. Hanyuma rero mu ntwaro bajya abanyako baduhaye agashimwe nuko batembereye hose bakabona yuko by'ukuri twabaye ikirori cyane makoperative cyane mashira hamwe kugira ngo abandi bose bace baboneraho kuca bashinga amakoperative n'amashira hamwe kugira ngo igihugu cyo gitera kije imbere. Mu bisanzwe kugira umuntu ashike ku burimyi nk'ubu mubona hari ibintu byinshi bisaba. Ubwa mbere ubufise amasekirundi, ubufise n'itongo, ubufise n'ubuhinga, ubufise n'ishaka no kubikunda cyane. Ibyo byose rero imitwikoro ikoranye tuca tubishira hamwe, hanyuma bikaca bituma iyi mirima mubona isharije gutya iboneka. No kuvuga nk'akarono baha turafise inka kandi kugira ngo tuzironke nuko umuntu aba agomba kugira ngo aronka amase. Hanyuma nkuko muyibona hariho abahinga batukurikirana inyuma. Ubwa mbere hariho FAO yaratugiye inyuma, intwaro yaratugiye inyuma, ibiro bikuru bya BPAye abashinzwe ibintu n'ubworozi muri intara baratugiye imbere. Ibyo byose iyo bikoranye nico gituma muca mubona turimye tukagira umuyimbu ungana nk'uwo. Byukuri ubu turashimira Imana cyane, tukashimira n'intwaro tugezeho uyu munsi, cyane cyane nyene icubahiro mukuru wacu w'igihugu ciza cy'u Burundi yaratugiye imbere araduhimiriza be n'abashinzwe ibintu n'ubworozi n'abashinzwe intwaro kugira ngo muci ntihagire umuntu numwe yicara. Nagomba nkubwire nkino muri aka karere turimwo muri zone ya Kiriba wabonye ivyo twafunguye. Bijya twafunguye byose no kuvuga byose byinshi byavuye muri zone ya Kiriba. No kuvuga rero ubu muri iki gihe cici ino nta muntu numwe yicara, nta numwe ari amaboko. Yamarigara yose yarafuswe. No kuvuga aya mazi mubona atemba turayafata tukayegeranya ko aya mahera twayahinguye tukayavomeza gutya abara amahera. Umuntu abonye amazi amucitse akaja mu ruvubu abataye amahera no kujya baba kwibya amahera. Cyo gituma aya mazi ko muri ko murayabona tuyayora tukayakamisha, ni Imana yaduhaye natwe tukaca tuyakamisha umwimbu nk'umubona. Nico gituma rero muri aka karere turimwo abantu bose bavomera, kandi ino naho uhaca mwijoro usanga abanyagihugu bariko baravomera. No kuvuga bavomera ari beshi, hanyuma amazi tuyatanga gute?
haraho mugwi wa mbere tukababwira tuti mwebwe kuva isahi gushikiye murovomera abandi nuko gushika bukarinda buca amahama ibikorwa bikabandanya bigenda gutyo ndetse naha twebwe turi muri iyi koperative tsinda mapfa twarabaye urumuri rw'abandi hariho nabandi bariko bariyunga kandi n'abatari mwishiramwe ukiri umwe nawe nyine aravomera nkuko nico gituma tubahimiriza nabo nyene kugira biyunge begerane ari batanu ari 10 ari 100 ingahe kugira nabo bashike kuri iki gihe barime borore kijambere kandi bari hamwe kuko nyamwigenda ko ntarimira impeshi ubwa mbere mwabonye nk'iyi miri bukuntu imeze hariho ibyo twaraye duteye hariho ibimeze hariho ibyo turiko turabagara hariho ibyo twimirije kubagara hariho nibiri mu kwera nico gituma ibyo tubigira kugira ngo turabe yuko mbega iki ni cera kigahura n'iyindi soko harogira ikindi kintu cera kigahura n'isoko nziza kugira ngo turonke amahera twagize umutego w'amahera ni umutego w'amahera kugira ngo babanyagihugu bacu ya koperative yacu kugira ngo nkuko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu yabivumereye ko umunwa wose woronka ivyo ufungura umufuko nawo karonka amafaranga natwe ivyo bintu tuce tubironka mu mifuko yacu no mu kanwa kacu babana bacu imiryango yacu kwashi inzara byose tubituze muri igihugu cyacu cy'u Burundi. Amatungo ya koperative tsinda mapfa agizwe ahanini n'uburimyi n'ubworozi kandi ngo iyo bimbuye byose ntibabihereza ku isoko akarangiza tera kamo izindi ntara ngo zijukire kuja hamwe no kurima kijambere kugira bagwize umwimbu. Turorora inka turorora ingurube hanyuma hambavu y'ivyo ibyo turima navyo turarima ibiraya turarima ibigori turarima ibiharage turarima n'imboga nko mu gihe cyici mwabonye hajya hirya mwavuye hari imboga duheruka kubiba no kuvuga yuko mu minsi za kuza abana bacu n'abuzukuru bacu no kuvuga imboga baguma bazijya mu bifungurwa hariho ibice tubaha bakajana muhira n'ibice tugurisha abana nabo bagashikirwa no kuvuga uri muri shira hamwe nimba ari umugabo umugore wakamushira umugore akabona ati rijya shira hamwe koko ni shira hamwe ryiza umugabo nawe umugore akabona ati uyu mugabo wanje ko ari mwishira hamwe ni shira hamwe koko ryiza ni shira hamwe ry'akarorero hama bose bakaca babaho neza bakaca bafungura neza ni naco gituma mbere ngaha iyo umugabo yafatiriwe ararungika umudamu wiwe akaza nezerewe abinezerewe canke bakarungika umwana wabo akaza abinezerewe kugira ngo ibi bikorwa tubikore dushimise twese byukuri cane gose barahungukira kuko nkuko meje kubikubwira nk'umushinga ntafise abana vyukuri nk'ubu twimirije mu kwezi kw'icenda ubu bariteguye bose nta usubira kuza kugurisha wa mugoro w'igitoki muhira niki amakaye bayakura ngaha muri koperative uniforme bayikura ngaha muri koperative ubu mu bisanzwe uri muri koperative yacu kuruha aruha nk'abandi nibisanzwe mugabaza ati mu kw'icenda ikayizova uniforme izova ngaha kandi niyo ino iwacu hagize ubugwara muri koperative yacu turafise ukuntu umuntu tuca aronka udufaranga akaja kwa muganga bitiriwe biramuvuna kugira ngo abone ko ca gikorwa yashiramo yinjiramo imifiti y'akamaro koko kirabungura cyane ubwa mbere ukumubona turiko turarima ngaha mwabonye ko tubirima ku murongo hanyuma iyo twimbuye umunyeshira hamwe arafise ibice atwara muhira nibice bija mu kigega nibice by'intega kiba n'amahera aja kuri konti ikigira kabiri iyo agiye muhira hariya nawe arima kijambere nko kunyene ikigira gatatu uwo babana ni n'utari mwishira hamwe nawe aramurabirako ari imbuto itoranije arayimuha barayihana hariya arukumira kijambere amurahura ku ubwenge kandi byavuye ngaha urumva ko ari urunani guruhekererane uwo ari we wese agenda yonka kuri twebwe hambavu y'ivyo kandi hariho n'andi mashira hamwe ari karavuka amashira hamwe menshi ari karavuka kandi bakamabaza kutubaza ukuntu dukora nabo bakacagenda gukora uko turiko turakora urumva rero turi kirori c'abandi twifuza yuko nabuzukuru bacu nigihe tuzoba tutakiriho twebwe ibi turiko turakora nabo bazobandanya babigira bibe ibikorwa bibandanya kugira igihugu cacu kizokwame gitera imbere twebwe natwe ubu dukoresha umutahe wiwacu wavuye mu maboko yacu ariko tubonye hari kigoye turashobora kudodora tukaronka aho badufata mu mugongo mugabo ushikuye umunsi turiko dukoresha inguvu zacu nukuvuga inguvu z'umuntu wese yitanze ziravamwe amahera mugabo nta usomera bike abatabirose turashobora gusaba leta iyo tubonye ikindi ko dushobora gukora ikatwunganira tukarondera aho tudodora kugira tubandeye dutera imbere nk'ubu ntituroguma ngaha harageze aho tugiye tukazoja imbere ibyo turima tukazobihingura kugira ngo tubishore tubisagukiriza andi mahungu hazohageze aho tudodora muri leta tugire tumenye ukuntu tugira amahinguriro tutere tuja imbere tituzokwame hahandi byukuri ndazi yuko hariho izindi ntara bataragira ishaka nkiri ubwa mbere nagomba gusaba
abandi bene gihugu bose batarashobora kurima nk'uko turiko turarima ko bo kwijukira kuja mu mashirahamwe bagakorera hamwe kugira ngo nabo bavomere. Ikindi naco bakegera abahinga abafundi b'indimo nimba arahatemba bakaca imikobeko bagatera ku bwatsi. Narijya ubu turiko turaja mu mategeko atuma iki gihugu c'u Burundi umuntu wese azobafise ivyafungura. Nukuvuga twimba imiserege bace bimba imiserege. Nukuvuga borore kijambere. Ubu bagiye ko abantu bose kororera mu mpongore badasohora ibitungwa. Nukuvuga nikiya n'iciyumviro ca leta kugira ngo amase agwire n'amatati yahora aba mu bitungwa aveho. Nico gituma tubatera kamo bose abatariyunga canke batorora kijambere nabo bagire nkuko turiko turagira biyunge bakorere hamwe. Uwize azane ivyazi mu mutwe, umugoronome azane ivyazi mu mutwe, umufundi azane ivyazi mu mutwe, byose ivyo bimwe babishize hamwe bakorera hamwe nta kibuza yuko bazotera imbere. Umuntu wese ngo ategerezwa gukora kuko turi mu rugamba rwo kurwanya ubukene kandi ubu ngo nta mutegetsi ahari, hari indongozi. Ico nobwira notera kamo abandi nuko botahura yuko uyu munsi aho tugeze uyu munsi turi muri rwa rugamba kurwanya ubukene. Ko turi mu rugamba kurwanya ubukene rero nta kwicara nukere ukanyabona umuntu wese akabona yuko ategerezwa gukora ko atakinebwe cobaho ko atarigara ryobaho akandi gukora si gukora nugukora ijoro n'umutaga duhishije mu geti wacu harimo n'umutekano. Nukuvuga nuko nivyaza kanya ashaka kuvomera umugoroba akavomera ijoro. Nukuvuga bene gihugu rero nibakora moko mu mpuzu bakorere hamwe umwe wese azane ubuhinga afise azane uburyo afise azane kumbure ingufu afise bashire hamwe dushire hamwe hanyuma tubituvurana upfumura bize hama ntwaje hamwe rero byose bizoshoboka. Notera kamo abanyumva canka abarongozi b'imitumba nkanje yuko ubwa mbere bakwiye kuba karorero keza. Hanyuma kandi yuko ubu uye nta mutegetsi canke umutware ariho ariko ngo tukwiye kuba indongozi nazo rero zije imbere hama bo zirongoye bagakurikira. No batera kama kugira ngo babere indongozi abandi kuko ntuzoza guhimiriza burongoye nawe utarakarorero. Ivyo nivyo no himiriza hanyuma abene gihugu nabo batahure yuko iterambere ribavako rikabasubirako. Ko je murambona iyo twinjije amakori n'amatagisi ku rugero rwiza niyo duteguye kubaka ikiraro mustantire tuvuga rimwe baca baduha ibikoresho kuko natwe tuba turiko twishuza ivyo tuba twarinjije. Hajya rero n'umutetsi agabura ico yatetse. Nico gituma nagomba guhimiriza ko abarongoye imitumba haba mu gutanga amakori n'amatagisi canke mu burimyi n'ubworozi babe akarorero kabandi hanyuma kandi batahure yuko uno munsi dukwiye kubicirore ejo tutakiriho amazina yacu ntazosa zimangana. Ivyo twakoze n'ivyo twavuze bize vyame bivugwa two baturiho canke tutakiriho. Murakoze. Mu kurangiza nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi atera kamo indongozi ngo zibe akarorero mu bikorwa by'iterambere nko korora ibitungwa. Aha musitanera adashoboye kugira akarima k'imetero zitanu kuri zitanu umuci yobwira ubundi mwene gihugu ngo gira akarima hasi ndabwira kuko naje ndabikora ndabwira kuko ndabikora. Unaniwe korora n'udukoko tubiri muhiri wawe wose bakubwira bene gihugu ngo borora inkoko none uzoturongora gute nawe mwa batacuha amaboko. Nico ituma turiko turahanurana yuko mu minsi iza umuntu akaco afise c'iterambere muhiriwe adakwiye kubindongozi y'abandi. Hari n'ivyo vyumvikanaga rero n'ibintu vyumvikana ihere ko wowe nyene werekana urukundo wikunda kugira ngo umenye urugero ukunda kw'abandi. Twikunde rero tubaze twironderere dutunge iwacu dutunge udukoko ariko nk'umuntu kubura nibe bayikizungu tugaganutse ratumvika. Hari habigirisha muri mako parcelle yanje n'intoyi hajya wubatse akazu k'imetero zibiri kuri imwe hajamo inkoko zingahe n'imiburi zitatu zirajamo zitatu zitaye amagi nangahe. Iterambere rero nashaka kubahanura naho turiko turagira irindi terambere naganabwira abari inyuma badunge bahanze abandi. Aha niho ikiganiro kigarukiye. Mwakoze kudukurikirana. Gira amahoro aho iwanyu nakagaruka. Era bamwe mwakurana majana gusenya mukajana kuvuma
bamwe mwakina n'urubugu mugakina n'agapira burya ntibyagarukiye hajya barakeneye kugaruka mugakina urubugu rw'iterambere.